nababwiye nti aha mwebwe murazi yuko mwese kuva ku mukuru gushika ku muto bose bariko biba abanyagihugu gute abenegihugu bashize umutahe muri iryo shirahamwe kugira ngo riborohereze bafata amazi n'amatara bayaharejideze bati wewe ubitunganya ku neza ya twese kandi aya mahera abari mwinjiza abari yo nyene leta izocikoresha kugira ngo yungure n'ayandi mazi n'abatararonka baronke batwaye amazi n'amatara zose acabigira gwabo abakozi ba residence none amahera yashirahe binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushika ku muplanta nibo bayari no kuvuga ni umugwi wagiye hamwe baratwara barabitwiba rero nababwiye ko ubutugira tubifate ibintu byacu tubitwara amatara n'amazi duce tubihira indi shirahamwe hama nabo bace bataha rero ntibananiwe hariho woza wumva mvuze uko ngo sendika zishiye zitonda no izo sendika nazo zaza kuzibaza amahera yacahaye y'abenegihugu ko njeje kuburanira abenegihugu izo sendika nizaza nzozibaza ubu rero namwe murimwo kuko mubayariye murimwo nta matara n'amazi byaje none sivyo bananiwe niramenye ko n'umuplante wo muri residence yananiwe gushika kuri deje bananiwe nibaduha amatara n'amazi yacu tubitware tuvyihera abandi bashoboye onatere mwaravyumvise ndayi ubu rero ko twebwe twabahaye bijya bintu byose tuti dutunganirize bizane inyungu ku benegihugu ko byabananiye nabo nyene dufata bijya bintu byacu tukabitwara tukarondera abandi tubiha bace bataha abanyagihugu b'abarundi bafashe mu kigega cyabo bakuramwe amahera baragura ibikoresho vya onatere byose baca bahamagara abarundi bati ni mu bari mwebwe mu bitunganye novuga yuko rero ujya mu w'abagize onatere aratwive twebwe ntacyo tubabona ko ntacyo ko bananiwe tuzoca tubifata tubiterure tuce tubiha abandi babidutunganiriza aho sendika yo kitonda nk'ubu ngo murabitwaza nabo nibabanze baduhe inyungu iyo sendika niyo tuzoca dufata ahubwo rero turabonye ko ariko mwe mu kigi kibazo cyabivye nimwe mwivi nabo tubafata ndazi ko bitazosubira erega igihugu no kwitondesha ku murongo ubutegetsi ngo bwifuza kwirukana abakozi bakora muri Regideso no muri Onatel kugira buhe akazi abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bivugwa n'uwahoze ari umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse nayo kuvuga ko bahombeje ishirahamwe n'icitwazo kuko ahubwo abategetsi aribo bari bakwiye kwirimbura bakaraba uruhara bafise mu guhomba kwayo mashirahamwe kurikira Emmanuel Nkengurutse mu bisanzwe kugira ngo afate ingingo nk'iyo nuko aba ahereye kuri raporo d'inspection novuga raporo yuko do control ikerekana yuko iryo shirahamwe ritwagwa nabi amafaranga yabo abatwara abariyobora bayatikije bikongera ikerekana n'ababikoze ico gihe rero abo nibo ushira imbere y'ubutungane ugahana ukazana abandi bayobora neza iryo shirahamwe rigahava rikunguka rigakora ivyo vyatezwe gukora ivyo rero ntushobora kubihora abantu bose basanzwe n'abaplanto barimwe ikintu ntategera nuko iryo shirahamwe ryamye ari shirahamwe ryifashe neza rikunguka none abo bantu bariyobora sibo bagena si president nyene uyu Ndayishimiye yabashitseho canke intwaro ya CNDD-FDD yarimo umugambwe ayobora ivyo rero ntiyoja guhora abaplanto n'abandi basanzwe habahora ivyo batakoze no bakwiye kwisubira kahubwo bakaraba ati twebwe twakoze iki dufise uruhara ruki muri ibi cyane cyane n'ivyo ariko ico nibaza gikomeye nuko irya leta ifise imigambi yindi bagomba kwirukana abakozi basanzwemwo ngira kumbure basanze harimwo abatari bake mu bakozi badasangiye ubwoko ivyiyumviro umugambwe rero kugira babirukane biragoye ubu uciye mu mategeko buri bagira ati mwarahombejeje mwakoze amakosa mwese ni mutahe dusubire turiha abandi turihe abanywanyi bacu nivyo bagomba gukora bega barabikoze henshi no muri za Kotebu n'ahandi hose kandi no mu yandi mashirahamwe bazobikora nivyo bagomba gukora no muri Onatel bakuremwe abo badashaka maze bariha abandi bashasha kuko ivyo amatara n'amazi bizoguma bikenewe kandi irya shirahamwe irya societe risogumaho ubwo bagomba guhindura abantu basanzwe bakora muri bo
mu kubagiriza ibitari vyo. Kubona leta y'u Burundi yanka ko muhisi Petero Buyoya yahoze arongoye Uburundi yashingurana iteka abereye ngo ni kimenyetso ko iyo leta yanka ivyiyumviro by'ubumwe bw'abarundi n'intwaro rusangi Petero Buyoya yaharaniye bivugwa n'umushingamanza Emmanuel Nkengurutse ngicitwazo cashikirijwe na Evariste Ndayishimiye cuko Petero Buyoya yaraherutse gucirirwa urubanza ngo nikigira ishingiro kuko urwo rubanza rutari bwabe ntabanduka ivyo bigatuma aguma afatwa nk'umwere imbere y'amategeko n'umunyene dukurikire mushingamanza Emmanuel Nkengurutse. Mu gihe umuntu akekwa ko icaha hanyuma agaca muri sentare, mu gihe sentare itaratanga ingingo yayo ntabanduka, ni kuvuga jugement définitif, uyo muntu aguma ari umwere. Perezida Buyoya rero yari yacira urubanza ku ntambwe ya mbere, ariko yari yunguruje, bisigura yuko mu gihe yunguruje aguma ari umwere. Hanyuma rero urubanza ntirwari bwafatwa ngo ruburanwe hariya muri sentare y'iyungururizo, bikavuga rero yuko yapfuye ari umwere. Amategeko nuko abivuga, kandi ayo n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi ari mu ibwirizwa nshingiro, akaba mu mabwirizwa yose agenga ivyaha, hano ivyaha, akaba no mu masezerano mpuzamakungu Burundi bwemeje bwateye igikumu. Sinumva rero ingena umukuru w'igihugu ivyo bintu atabizi, arabizi, ahubwo bijya nyifato ya leta y'u Burundi ni icemezo kitabesha cerekana ingena abarongora igihugu cy'u Burundi ubu banka urya mu perezida Pierre Buyoya n'ivyiyumviro vyiwe n'abantu baba babisangiye, mbere n'abantu baba basa nawe. Icyo ni icemezo. Icya kabiri ni icemezo, ni ikimenyetso kigaragara cerekana ingena basuzugura ivyiyumviro bitwara igihugu yari yarashitse imbere, ivyiyumviro vy'ubumwe bw'abarundi, ivyiyumviro vy'umwidegemvyo w'abarundi n'agateka kabo n'intwaro rusanga ariyo demokarasi, hamwe rero no kunywanisha abarundi. Ivyo vyiyumviro yari yabiteje imbere gusumba mbere abandi ba president bose, kandi vyari vyiza gose, ari naco gituma mbere kandi vyarashitse ku bintu biboneka bigaragara bajya batwara ubu bavyogeye kugira ngo bashike ku butegetsi, ari naco gituma bari baramutwaye hanze kugira ngo afashe ibindi bihugu gushika kuri izo ntambwe z'ubumwe no kumvikana no kunywanisha abanyagihugu babo. Muri ico cegeranyo hari Yohana Gatayazira muntu uri giteka ushikirije ko hariho abantu 11 bishwe, muri bo hatogwa ibiziga abantu 5, harimo kandi n'abantu 3 bakorewe ibyaha bifatiye amabi yafatiye ku gitsina, n'abantu 4 bahagaritswe bidaciye ku mategeko. Muri abo byashikiye harimo abakenyezi 3 bishwe, n'umuntu umwe n'umukenyezi umwe yahagaritswe bidaciye mu mategeko. Babikoze harimo gwagwaruka rw'imbonerakure, abapolisi n'abakora mu iperereza kuba aribo bahonyanze agatera kazina muntu. Muri icyo cegeranyo kandi haribonekejemwo ibiziga biguma bitogwa hirya no hino, aho abategetsi bajeje intwaro n'abapolisi bihuta kuja kubihamba atanamatohoza abaye. Ikindi cyabonetse muri ico cegeranyo nuko mu bijanye n'ubutungane aho
ibyo bita ni directeur general muyobozi mukuru mu bya urbanisme byo kubaka bisagara yahagaritswe arashigwa imbere y'intahe yagizwa kuba yarishe umuntu. Ivyo rero muhari hane gateka zina muntu ukabona yuko byari bitakunda kuba, kuko mu byegeranyo twamatubona nuko abakora ababegamiye ubutegetsi bakora ivyaha hama ntagire n'uburya n'urwara. Tukavuga yuko bobandanya bahana bose ntagire n'umwe bakingira ukibaba, ivyo gabanura ubukozi bw'ikibi bubandanya buba mu gihugu.